Imiryango igira ku majana 8 iri mu nkambi y'impunzi muri zone cibitoke niyo yaronkejwe ibifungurwa. Iki gikorwa kikaba catunganijwe n'ikigo Jeunesse pour Christ hari kuri uyu wa kane igerekerezo rya 27 ntwarane umwaka wa 2025. Reka ndabahe ikaze nongera kubamenyesha ko mushobora kudukurikirana muciye ku rubuga rwa YouTube, Facebook, Instagram na Twitter. Kuri mikro muri kumwe na jewe Irankunda Ado Desire. Ewe RY'URWARUKA ntawe utokumviriza. Imiryango amajana 8 isanzwe iri mu nkambi y'impunzi muri zone cibitoke komine Rugombo niyo yaronkejwe ibifungurwa. Ico gikorwa kikaba cakozwe n'ishirahamwe Jeunesse pour Christ. Iryo shirahamwe rikaba risanzwe rikorera mu ntara zitandukanye harimwo intara ya Cibitoke. Ivyo bikorwa vyatewe iteka n'userukira ishirahamwe Jeunesse pour Christ imbere y'amategeko mu Burundi, urongoye zone Cibitoke, abakozi b'Imana batandukanye hamwe n'abasanzwe bari mu burongozi bw'iryo shirahamwe Jeunesse pour Christ hamwe n'abanyeshure biga ku ishure Hope Future School risanzwe rikukira ico kigo ca Jeunesse pour Christ. Ivyo bikorwa vyatangujwe n'indirimbo zo gutazira Imana aho habonekana akanyamuneza impunzi zari zifise. Nyuma yo gutazira hakurikiye ijambo ry'Imana aho umukozi w'Imana Bishop Romuald Ndayishimiye yigishije ku majambo ari mu gitabo ca Yohana igice ca 14 ku murongo wa mbere. Amajambo avuga ngo nimuhagarike imitima mwizere Imana nanje munyizere. Imani hagichuwa. Mungu apewe sifa. Mu majambo dusomye kama tulivyosoma, ngo batuganira akanya gatoya cyane. Nataka kwa muda mfupi sana. Yesu Kristo mwana w'Imana. Yesu Kristo mwana wa Mungu. Yavuze ngo nimuhagarike imitima. Sema msifadhaikeni mioyoni mwenu. Mwizere Imana nanje munyizere. Muaminini Mungu na mimi pia mniamini. Yesu avuze ngo, Yesu anasema hivi, nimuhagarike imitima. Usifadhaike moyoni mwako. Mwizere Imana. Aminini Mungu. Nanje munyizere. Na kumwamini yeye. Iri ryo jambo ndabazaniye. Nimuhagarike imitima. Mwizere Imana. Mungu. Mwizere umwana wa Yesu Kristo. Mwana Yesu Kristo. Haleluya. Yabandanyije abaremesha avuga ko nubwo bari mu bihe bitoroshe ko Yesu abakunda. Nyuma y'ubutumwa bw'ihumure haciye hakurikira igikorwa cyo gutanga ibifungurwa. Urongoye ishirahamwe Jeunesse pour Christ mu Burundi Ndayizigiye Frat aratwiganira ibijanye n'ico gikorwa cabazinduye. Itwa Ndayizigiye Frat ndi directeur national w'ishirahamwe Jeunesse pour Christ au Burundi. Hanyuma tukaba dukorera mu ntara zitandukanye z'igihugu harimwo Igitega dufite amashuri 3 Gitega International Future School n'ibigo by'imfuvyi na hano mu Cibitoke mu ntara nziza aho dufise ikigo c'imfuvyi n'ishure nziza bita Future School. Hanyuma tukakora no mu ntara ya Makamba na Rumonge i Bujumbura aho niho hari ikigo gikuru. Turi ngaha mu Cibitoke tunezerewe ko twagira ubuntu kuza kwifatanya n'ababanyi bacu muri Kongo baje nk'impunzi mu gihugu cy'u Burundi. Twarumvise ko haba ivyo vyago, turabona nk'ishirahamwe ko ari cyo twokora cha turagerageza mu buryo turabwira abagenzi inshuti n'abagenzi byabadufashe tugice tuzaniye zino mpunzi. Uyu munsi rero dufashijwe n'ishengero North Point Church n'ishirahamwe World Help twaje tuzanye ivyo kurya umuceri n'ibiharage, amasabuni hamwe n'umunyu biciye amafaranga y'amarundi imiliyoni 61. Tuje kugaburira imiryango amajana 8. Iyo miryango amajana 8 irimo abantu ibihumbi 6. Nuko rero turi ngaha turanezerewe kuri ico dushigikije abandi kuko ibi byabashikiye nibibaho munsi y'izuba turaja mu ijuru bizoshika. Akandi gaseke twabazaniye rero nagaseke k'ijambo ry'Imana kuko umuntu atungwa n'umutsima gusa
ariko atumwa n'ijambo ry'Imana rikamuremesha rikamukiza rikatuma agira ivyizigiro vya kazoza. Rero naryo twarishikije abantu b'impunzi n'abari bahari naryo baryakiriye twanezerewe cyane. Urongoye zone cibitoke arashimira ikigo Jeunesse pour Christ kubikorwa bidasanzwe babandanye bakora ku mpunzi, aho ashimira urwaruka rurerewe muri ico kigo ukungene bafashije cyane izo mpunzi mu kuronsa abana bato ibikuvre byo kwifuka mu gihe abana bakubitwa n'imbeho babuze ico bifuka. Mu kurangiza tubamenyesha ko mu butumwa bwavugiwe ngaho abagera kuri 10 b'abakongomani aribo bashoboye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Ikindi nuko inkambi y'impunzi yo muri zone cibitoke ari inkambi itigeze irangwamwo inzara kuko abenegihugu n'amashiramwe atandukanye bashoboye kwitaho izo mpunzi. Ibyo byose bikaba byavuye mu nguvu z'umukuru wa zone cibitoke afatikanije n'abatware bo ku mitumba no ku bucimbiri mu guhimiriza abenegihugu gufasha izo mpunzi. Reka ndabashimire cyane ukungene mudahengeshanya kudukurikirana, twongera kubahamagarira mu bindi biganiro tubandanya kubategurira. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Irankunda Ado Desire. Yama